Sanzwe nkorera ibikorwa hano nkuko mubibona twambaye uniforme zanditse ku rukundo na Fondation Esperance. Ni fondation natanguje hano ifasha abantu bakeneye ubufasha. Hanyuma nkaba nsanzwe ndumuririmbyi naje gukora igikorwa gishasha. Hari indirimbo ngiye gusohora vuba muri uku kwezi kwa 12 zizosohoka ari zibiri. Ibikorwa nyamukuru ngiye kurangura ni ibikorwa vya fondation. Hanyuma ibindi navyo ni by'indirimbo nzosohorera hano. Maze gusohora indirimbo zirenga 6. Hanyuma zose nazikoreye mu Burundi. Imbere yuko nza ubu unya hariho imwe nafatiye amasanamu muri Canada nzosohora mu kwa 12 ariko izisigaye nzozikorera amasanamu ngari. Habambagije bati kubera iki ukorera ibikorwa mu Burundi? Nuko mba nshaka guteza imbere ugwaruka rw'iwacu. Umuziki abana b'i Burundi bakora nk'aba producer nk'aba director babikora neza gose kubera ko duteza imbere abanyamahanga kandi ngahi wacu dufise abana bafise impano nziza cyane. Mu bisanzwe abantu bakunda kuvuga ngo iyo ukoze igikorwa ciza ngo ni vyiza yuko kinyegeza kubishira ku mugaragaro ngo nukuyereka canke nukuyiyemeza, ariko twahisemo kubishira ku mugaragaro kugira ngo dutere intege canke tube akarorero k'abatabikora. Niyo mpamvu ibi tuko turakora tukabishira mu masanamu tukabishira mu social media no kugira ngo abasanzwe bafise uburyo batabikora nabo nyene tubabera akarokeza bave ibuzimu baje ibuntu bafashe bene wabo. Ariho programme dufise tuzogenda mu ntara yo mu Kayanza nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muheri Yerusalemu hama mugende Yudaya n'ahandi hose. Jewe nturuka mu Kayanza ubu rero uku kwezi kwa 12 nzoja gukorera igikorwa cy'urukundo mu ntara ya Kayanza. Ni naho nzosoherera indirimbo nukuvuga amasanamu nzoyakorera mu ntara y'iwacu mu Kayanza. Natanguye kuririmba mfise imyaka 9. Abumvise ubuhamya bwanje kera barabizi. Kuririmba ntabwo ndabikora kugira ngo ndabikuremwo amafaranga canke ibindi. Ndabikora kugira ngo nzane benshi mu gakiza. Nukuvuga n'indirimbo zanje uzumvise neza zirimwo ubutumwa bwiza. Jewe indirimbo zanje ni ubutumwa bwiza mba ndiko ndamamaza mu isi.